Bamwe mu mirimo basanzwe barangura bakoresha umuyagankuba bamenyesha ko hibonekeza ivyononekara bitari bike biturutse kw'icikagurika ry'umuyagankuba nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo muri zone Buyenzi, komine Ntahangwa, meri ya Bujumbura, aho imboneshakure BTV yashoboye gushika. Iyo amatara acitse mu bisanzwe jewe nta kazi mba mfise. Ego kuko akazi uwo munsi kaba gapfuye, umuziki sinshobora kuwutanga ntafise amatara. Nk'indwi igira ihere dutanguye kubona icikagurika ry'amatara mu makaritiye atandukanye. Amatara ashobora kugenda mu gatondo ka 2:00 akagaruka nka 6:00, 7:00 gutyo. Agaca agenda nka 8:00, 9:00 akagaruka 2:00, 2:30 z'ijoro. Bamwe mu byo bakoresha umuriro hari igihe usanga badafise twatuma dupunguza umuriro iyo uje ari mwinshi kugira tuwupunguze, ugaca usanga hariho nk'ibintu vyononekaye nk'amamashine canke ibindi bitandukanye bikoreshwa n'umuriro bikononekara bivanye n'umuriro uza ugenda ugaruka atakiwupunguza uba ufise. Baragabanuka kubera arashobora kuza ukamwogosha ukamumwa, umuriro ukamucikirako utaraheza, wagira uheze agaca agenda ati sindakuriha kubera ntiwampijeje. Umuriro umaze kugaruka ntabakigarutse acija kwimosha mu yandi makaritiye, ugasanga urahahombeye kuko uwo muriro nawo ni kirumara mu miryango y'abantu, ukora ibintu vyinshi, urasahiriza. Muri make niko kazi umuntu aba akora, mugabo iyo ata muriro wo mu miryango nayo ikironka ibibazo bitandukanye vy'uburyo, n'abakiriya rero ntibasubira kugaruka kubera baca bajana hari bafise amagurupe electrogene. Ku bintu bijanye na restaurant udafise umuyagankuba nta kintu na kimwe wokora, kuko yaba ivyo kurya tubitekesha umuyagankuba, yaba amata tuyakanyisha kubera umuyagankuba. Nk'ikivuguto udafise umuyagankuba ntuwudandaza. Akenshi rero uko biba vyagenze, iyo tubuze umuyagankuba twakanyishije amata direct amata acapfa, tukaba tugiye mu buhombo budasanzwe. Hariho n'abaca birirwa badafunguye. Barasaba ishirahamwe Regideso rikore ibishoboka kugira bisubire mu buryo. Regideso nayo yoraba ukuntu nyene yokora amatara kugira na cyane ku buryo bw'uko amatara ariyo asanzwe yadufasha cyane mu gisagara. Yoraba ukuntu amatara yoza iratugirira neza ku buryo amatara yogumaho kugira tubandanye imirimo. Twe dusaba Regideso ishirahamwe rijeje umuyagankuba n'amazi bagerageze ko bashoboye baduhe umuyagankuba ukwiye kugira ngo natwe turaba nyene twoba turabayeho mu buzima buto dufise. Ivyo biruko igihe ishirahamwe Regideso risohoreye itangazo kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya ndwi mu kakaro k'umuyagankuba utazotangwa uko vyahora biturutse ku bikorwa vyo gukwega umuyagankuba uva mu rugomero rw'umuyagankuba Rusumo.